mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, abahambaye, abato, abavyibushe, abirabura, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Numva nezerewe cyane kuronka umwanya mwiza kugira ngo tumarane ino minota mikeyi dusigaranye nk'ishengero tuyaga ijambo ry'Imana. Imana irakoze rero kuvyo twamaze kumva, korale himbaza yadufashije ibitari bike ngo twame tugavye dusenge kugira ngo niyaza giturumbuka ntazasange dusinziriye, ashobora kuza ku mugoroba ku murango ibihe byose. Kandi nabigeme bashimiye Imana bongera biragiza Imana muri uno mwaka tugiye gutangura ngo ibi bagwanya ntibizobura, ibatera ntibizobura, ariko ngo uwo twizigiye ntagira gute, ntahemuka, uwo twizigiye arashoboye, uwo twizigiye nta kimunanira. Nashimiye rero Imana kuvya Imana yabandanije kuvugana natwe, uhereye ku ndirimbo ya korale himbaza, burya batanguriye kuri teme abarongozi badushize imbere. Mutuze turayibuka, tuze turayivugana, haba mu ndirimbo, ndazi nitwamara umwaka uzorangira tumaze kugira ibitari bike. Iri hajya mwirinde umwitwarariko w'ivy'ubugingo. Urabiye hajya urayibona, wasubira uku mwirinde umwitwarariko w'ivy'abuno bugingo. Ijambo Imana yashatse kuvugana natwe kuri uno munsi yashize ku mutima wanje ni ijambo rivuga ngo mwirinde cyane. Mwirinde cyane ni wo mutwe w'amajambo, kandi rifatiye kuri iyi teme nyene kugira ngo ndizera yuko uko tuzobandanya haba mu ndirimbo haba mu majambo tuzogenda turemeshwa n'Imana, kuko Imana irafise ico yateguye kutugaburira muri iyi teme ngo mwirinde. Rero uno munsi ntitwashatse kwinjira cyane muri teme yose, kuko urazi ikintu nk'icyo ni ngombwa ugitangure hama ugenda uraduga buhoro buhoro. Ubu rero dutangurira ku ijambo mwirinde kugira ngo uritahure wumve mwirinde, kuko ni ijambo nasanze riri henshi cyane muri Bibiliya mu buryo butandukanye. None mwirinde no kuvuga iki? Canke kwirinda no kuvuga iki? Kwirinda no gushishoza, gushishoza, kuraba neza, ukazunguruka neza ukaraba, kwitwararika, kwiyubara muri buri kintu ukora kugira ngo ntusange wakoze amakosa, ntusange waguye mu ngorane, ntusange wakoze ibyo utategerezwa gukora, kuko ivyo bikuzanira akaga. Urashobora kuba utirinze ugasanga warenza akarimbi ugakora ibintu bitemewe, cyangwa ugatera isanganya, cyangwa ukagwa mu vyago mu buryo butandukanye. Kuva rero umuntu agikura umwana mutoyi, abavyeyi muguma mubwira umwana ngo wirinde. Ni watambuka wirinde. Wirinde ntukore ku mucanwa, nta kindi iryo jambo riba rigamije. Riba rimubwira ati uraba uhera naho uhereza mu vyo ukora, kuko ni waharenza urashobora kugira ivyago, gasanga wakoze amakosa. Rero kwirinda rero nkuko twabivuze ni ijambo ryo mu buzima bwacu bwa misi yose. We uririnda, urafise ibyo wirinda, nanje ndafise ibyo nirinda, uwari wese arafise ibyo yirinda. Rero Paulo niho yandikira abanyefeso. Dusome icete Paulo yandikira abanyefeso igice cya 5 ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. N'amajambo tumenyereye gose, ariko nkuko umusenzi yabivuze ijambo ry'Imana n'igitangaza. Urashobora gusoma umurongo umenyereye ukazusanga Imana ikwigishije ibitari bike byinshi bishasha. Rero havuga ngo 15 nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mukoresha neza akaryo muronse, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimubi bipfu, ariko mutahure iby'umwami wacu agomba ibyari byo. Amen. Rero tubona Paulo, usomye igice cya 5 ku ntango yacu ugasoma ni no wera ku gice cya 4
ubona neza Pawulo ariko arahanura ishengero ry'Efeso y'ibintu bimwe bimwe. Yarababwira ati ntimugende nk'uko abanyamahanga bagenda, bagendera mu bitagira ikimazi, ivyiyumviro vyabo biri mu mwijima, bakora ibiteye isoni, babaye ibitembe n'ibindi byinshi yagumye abahanura. Hanyuma arabandanya babwira ati ntihakagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, amajambo y'ubuhumbu ntabe muri mwebwe, ariko mugendere mu muco. Niho rero yaca ashika ngaha kuri iki gice ca 5 ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 14 ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mububwiza kuko iminsi ari mibi. Hari ibintu bitatu rero iyo uri kuravuga ingene abantu bigenda bikurikirana tubonamwo muri aya majambo. Iyo uri kuravuga ngo mwirinde ingene mugenda, ntushobora kuvuga iryo jambo utavuze ahantu umuntu agendera n'abantu bagendana. Ahantu umuntu agendera n'abantu bagendana. Ndababwire ubuzima uko bwubatse, wewe ugendana n'abandi. Ntushobora kuba mu quartier yawe wenyene, yumvire igihe woba muri quartier wenyene, iyo quartier uwo munsi wocu yihunga. Nubona ko turi mu mahoro, wotaha shaka utahe ngaha muri Taba, ukabona nta nakana kahari, ukabona nta wundi muntu ahari, nawe ucugira gute? Ucukura umukuku ukagenda kuko uca wibaza yuko hari ikibazo. Nukuvuga rero ubuzima tugendana n'abandi, tubana n'abandi, haba mu kazi, haba ku ishure, aho tugenda hose tugendana n'abandi. Kandi abo bantu turakorana ibikorwa bya misi yose. Namvuga nti ugomba kumenya umuntu ingene ameze. Ugomba kumenya umuntu ingene ameze. Ubanza urondera abagenzi biwe bagendana. Ubamenye ubumumenye. Umuntu wese arafise abantu bagendana. Urabona nkaha mw'ishengero, urabona ingene tungana? Twese turabanya Kigobe, none twese turagendana. Twese ntitugendana. Aba protokole ni bangahe? Kumbure ngira ni nka 15. None bibaza ko bose bagendana. Bahurira ngaha. Abaririmbyi murashobora kuba muri 30 muri korari. None bibaza ko bose bagendana. Muhurira ngaha amuga ukaje usanga hari akagwi gatoyi kabo bagendana. Ukagomba rero kumenya umuntu ingene ameze, urabe abagenzi biwe bagendana. Nukuvuga abagenzi, abantu tugendana mu buzima bwacu bwa misi yose barafise ico bagira. Nta ubizi nuwo mwubakanye kuri bamwe ushobora kuba wamurangiwe n'umugenzi. Njiye ndaba hasi kugira ngo ntuwavuga ko ari wowe mvutse. Rero nukuvuga aho ugendera nico gituma Pawulo rero ariko arabwira abantu ati mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imburabwenge. Umva imburabwenge ipfa abantu bagendanye igapfa naho igiye. Muca mwumva ingaruka yo gupfa aho ugiye no gupfa aho mugendanye, tumaze kubona ico umugenzi cyangwa umuntu mugendana ashobora kukugirira. Nta numwe yikwije, nta numwe yishoboye. Ego murashobora kuvuga uti okay, jewe ndumushinga ntahe mu rugo rwanje, jewe ndafata ingingo, tugafata ingingo n'uwo twubakanye. None wazifasha urabiye kuki? Ni wazifasha urabiye ku bagenzi cyangwa ubwiye abantu cyangwa urabye biriko birakogwa. Rero abantu tugendana ni ngombwa ngo tumenye ingene tugendana nabo. Ivyo udandaza kumbure hari abagenzi baguhamagaye, ahuri hari abantu bafise ico baterereye kugira ngo ugire ushike aho. Mbere burya n'abantu zurabe n'abajya abantu usanga baza gusengera mu vyumba no mu masengero y'amasengero y'ibintazi. Wibaza ko umunsi wa mbere hari n'igihe atabahazi, mugabo akakubwira ngo yo ngugiyeyo, ngo ibibazo byawe byose ngo arabikubwira, ngo kandi ngo uvaho urose inyishu,
naka yagiye hariya bamuhaye ukaza ubona abantu basigaye bagenda umurongo wa hajya aho hantu hataba hatomoye. Nagomba ndakubaza mbarizo mwicaranye tewe wewe ugendana n'abandi, wewe uyaga n'abandi. Tubona Paulo yandikira abikorinto igice ca 15, icete ca mbere Paulo yandikira abikorinto igice ca 15 ku murongo wa 33, ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Kubana n'ababi konona ingeso nziza. Ni wagendana n'ababi ukagendana n'abantu batameze neza, kuko ico Bibiliya yitwifuriza nuko ugendana n'umuntu ashobora kugukuza mu mpwemu, mu buryo bw'impwemu, kandi no mu buryo bwawe bwo kubaho hari ivyiyumviro yo guterera ugateruja imbere. Ariko iyo ugendana n'ababi ngo konona ingeso nziza. Imigani 13 ku murongo wa 200 naho havuga ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge, ariko ucudika n'ibipfu azokomereka. Ugendana n'abanyabwenge, uzurabe n'umwana wawe ajana kwishure n'abana badakunda kwiga, nawe usanga adashaka kwiga, usanga ari kinebwe. Ariko agendana n'abanyabwenge nawe usanga akunda kwiga. Imigani 18 ku murongo wa 24 havuga ngo hari abagenzi bazanira umuntu amagorwa, ariko umukunzi w'ukuri yibatanya n'umuntu kurusha uwo bavukana. Mukunzi w'ukuri aramwifatanya nawe no mu bihe bigoye. Mwibuke turacari kwirya jambo mwirinde. Mwirinde cyane uburyo mugenda, kuko iminsi ari mibi. Ntibugende nk'ibijuju. Nawe yibagira ibindi twavuze no musi, uvuga uti kuri ya teme y'umwaka badushize imbere, uno musi twize ngo mwirinde cyane uburyo mugenda, kandi twasiguriwe cyane ijambo mwirinde. Twagomba dutanga akarorero kamwe ko muri Bibiliya, ntituza kwasoma, ariko ni inkuru ziri muri Samuel, mu gitabo ca kabiri ca Samuel igice ca 13 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Igitabo ca kabiri ca Samuel igice ca 13 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Ni inkuru nibaza yuko nazone tumaze kusigurirwa, ariko no musi Imana yazinyigishije ko cyane kuri iyi teme turiko turavuga. Ni inkuru z'uwitwa Amunoni ingene yononye mushikiwe Tamari. Uyu rero Amunoni yari afise mushikiwe, umwana w'umwami Dawidi, hanyuma ngo aramugomwa, aramukunda, aramwipfuza, ngo mugabo ngo amubura akaryo. Turacari kuri ca kintu gikomeye nababwiye, ingene tugenda ubwa mbere, ingene ugenda umenya aho ugendera, umenye naho mugendana. Ntiturahata. Hanyuma uwo Amunoni ngo aronda arahera. Hanyuma ngo yari afise umugenzi. Abanyarwanda bavuga ngo inshuti magara, abarundi nabo tukavuga ngo umugenzi pfamfe. Mugabo pfamfe sinzi ko ari byo. Ega pfamfe yavuze ati pfa nanje mfe. Sindabona rero umuntu apfuye ngo haca haza uwundi muntu ngo twari pfamfe ngo nanje ndapfuye. Ndawe ndabona yari inshuti rero magara, ngo aramubwira ngo wewe mwana w'umwana, none ko ibwama atakibuzeyo, kubera iki wonze ushira umunwero ushira ubwenge? We nyamba ufise ikibazo kimbwira. Avuga ati mfise ingorane dasanzwe. Nakunze Tamari ndamwipfuza, none naramubuza akaryo, namuzi ngene muno umurongo, narapfuye ndashasha. Namabwira bigemeti umuhungu mwohura akakubwira ngo yarapfuye, ngo yaragupfiriye, mubwira uti pfa ushikeyo, hama turirimbe hari igihugu ciza cyane, ufu umugenda mwijuru udakoze icyaha. Narapfuye. Okay. Ati wewe ntugira ingorane. Ahura uwo mugenzi wiwe yitwa Yonadabu, ati ntugira ingorane. Iyo ni shida kidogo. Iyo ni shida kidogo. Ati gute? Urigenda wiryamire wigwaze.
maze so umwami niyaza uca umubwira ko ushaka ko akurungikira Tamari akuronderera utwo kurya hanyuma atuguhereze. Ati nama niyo. Ega yaciye agenda arigwaza. Se aje kumuraba aramubwira ati papa ndagwaye ndaremvye ngaha. Hariho abantu bazi gusimira akagira akabesha ko yahwereye. N'abanyeshure canke abanyakazi arabesha ko ahwereye kugira ngo asibe ajistifie igituma yasibe. Umwami ati none ushaka iki? Nshaka undungikire Tamari andonderera udutsima aho mbona atumpereze niho nobona kuturya. Umwami ati aca atanga itegeko. Urazi itegeko ry'umwami abantu bose baba mu rugo rwiwe bararyubaha. Umukobwa akaza akarondera twa dutsima tubiri akaduhereza Amunoni. Atoya hari ikibuzo, abantu bose nibagende niho noturya. Abantu bose baragenda. Acabwira Tamara tumviriza rero, tunsanze haruguru mu cumba utumperezeyo. Atumusanzayo. Ivyakurikiye nuko yamufashe ku nguvu akamusambanya icari ikizira mu Bisirayeli. Ariko icabonetse nuko ubwa mbere naho yabikoze uko kubera cyari ikintu cyo mu muryango nta n'inkurikizi yabaye. Dawidi ntiyahanye Amunoni. Mugabo wundi mwanditsi ndiko ndasoma aya majambo yavuze ati vyari bigoye kugira ngo Dawidi amuhane kuko nawe ari umusambanyi. Muzi inkuru zamushikiye kuri Mukawuriya. Umva yarabikoze bikurikira no mu nzu yiwe. Ati rero yarabonye ate bana aha ntaco novuga kirekire kaba kamizwe n'ingoma. Ariko aba Abusalomu mushiki musaza wa Tamari arashavura. Mugabo inyuma y'imyaka 2 uwo Amunoni arapfa byateguwe na Abusalomu. Nariko ndiyumviriza rero aya majambo nca mvuga nti wozana deba muri seminere yabubatse barenze imyaka 10 akazana deba y'iki kibazo. Nca niyumvira ko habaye ukavurunganyo mu ibwami. Umugore w'umwami amubwira ati wewe kubera iki watanze umukobwa wanje? Umwana wanje wamutangiye iki? Ati none wewe igihe Amunoni yavuga ngo Tamari ngo aze kumuronderera utwo kurya ngo niho yoturya. Iyo ngwara yitwa gute ku buryo Tamari yategeza kumuronderera utwo kurya? Iyo ngwara yitwa gute? Ngo aturonderere aho mbona. We nta bwenge we ni wari kuba wumva ko afise imigabo mibi. Ngo ahabona no kuvuga we aza kuba ari karateka ari kamuraba mu maso. Atambuke amuraba. Eske we nta bwenge wari ufise? Bavyeyi muri ngaha kumbure bamwe muri mwebwe murababaye murakomeretse kubera hari abana banyu mwarungitse ahantu mu miryango bagira ibibazo. Ariko ndabafitiye ijambo uno munsi n'umunsi mwiza kuri mwebwe no ku bana banyu. Haraba ico kibazo. Nariko kandi ndiyumvira mu bigeme. Abigeme Bwana sifiwe. Naba gusa. Abana n'abamama abigeme Bwana sifiwe. Nariko ndiyumvira ku bigeme ingene biyumvira Tamari. Umva Tamari aragenda ategura utwo dukate. None yari kwibaza none iyi ngwara Amunoni agwaye isaba yuko genda dutegura ambona ninki. Iyi ngwara adashobora kurya abantu bose babona ninki. Kumbure bamwe muri mwebwe mwovuga ati na Tamari yari yapanjitse kubera iki ivyo byamushikiye. Kubera iki byamushikiye. Wewe arirukana abantu akagukwegera mu cumba ubona nawe ukemera. Erega umaze gushikayo we witanze wigemuye ibisigaye ntubuki bikontrol. Ngira bigeme muri ngaha iri jambo ni gwawe. Rikwigishe rigukebure. Ho hari kindi gihe ushobora kugwa mu ngorane kuko amasinye wayabona urayarengana. Yakubwiye ngo uraza muhira utero telefone ushika muhiri wabo usanga nta n'umuntu ahari. Urinjira mu nzu ubonye atanu umwe ahari. Urinjira bye uricara. Ifanta ya mbere uranywa, ya kabiri uranywa, ibenyura kubita mugabo utazi kuhavuza iriha. Ukakubita ugatera inkuru mugabo utazi yuko mukanya gato. Reka ndababwire bigeme
ntubuzi ibiriko birazunguruka mu mutwe wiwe. Ashobora kuba ata mugabo mubi yari afise, mugabo satani akaca kaziriringa. Ariko ndababwire ko hari ivyizigiro kuri mwebwe. Kumbure hari habigeme bakomeretse muri ubwo buryo, bakaba bari ngaha bakomeretse mu mitima no mu mibiri, ariko ndababwire ko hari icizigiro ku Imana yacu, ari Imana y'urukundo. Imana ibandanya kukugira neza kandi izoshiza kugira neza. Wihane, wirabe, wirinde igihe cyose gikurikira. Aha rero tuko turavuga kuri aya majambo, twariko tuvuga kuri rya jambo kwirinda, na cane cane abo tugendana. Amunoni afise umugenzi wiwe magara, inshuti magara, umugenzi wiwe pfamfe. Amutoje umugambi, icaha arakiguyemwo kubera umugenzi wiwe. Nca ndibaza abana b'abahungu bagwa mu vyaha vy'ubusambanyi kubera bagenzi babo bababwiye ngo we waracerewe. N'ibindi vyinshi ushobora kuba wibaza, amarira ushobora kuba ufise y'ibintu bishobora kononekara iwawe aho uri, kandi kubera ibintu nk'ivyo vy'abagenzi. Rero iri jambo ryaje kutubwira muri kino gihe c'intango z'umwaka. Ni igihe cyo kwirimbura, ni igihe cyo kwisuzuma, cyaje kuvuga ati hari impwemu ya Yonadabu, abagenzi babi, yigira umuntu w'umunyabwenge. Usomye ku murongo wa gatatu, igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 13, haravuga ngo ariko Amunoni yari afise umugenzi bakundana yitwa Yonadabu mwene Shimeya mukuru we, kandi uwo Yonadabu yari umuntu w'incabwenge. Usomye muri Bibiliya y'icongereza ucubona ko hari agatandukano gatoya. Ntibwari ubwenge rwose, mugabo harimwo ubwenge. Bavuga a crafty person, no kuvuga umuntu afise n'uruntu rw'uruyeri. Hari abantu bafise uruyeri akudandaza umuntu yo kugira n'uruyeri. Hari abantu amahera yahereyeko kubera uruyeri rw'abagenzi, akujana muri business itariyo, ugahomba kubera amayeri y'umuntu yitwa umugenzi. None nagomba umbaritse, wibaze kandi umbarize n'uwo mugenzi. Ate mugabo, mufasi, we ugendana nabande rindi rimwe. Abagenzi we ubwo ntayo Nadabu mugendana. Mubaze ataho ntayo Nadabu mugendana namwe. Kuko ni ngombwa kugira ngo impwemu nk'iyo tuyihagarike, tuyirukane. Abavyeyi bararira kubera abantu bagendana n'abana babo. Ugasanga nk'ubu turi ngaha arafise abagenzi bagendana kandi nibo bamwinfluence, nibo bavugira mu vyakora. Rero muri kino gihe turiko turiga kuri iri jambo ngo mwirinde cyane uburyo mugenda, ntibugende nk'imburabwenge. No kuvuga mu bagenzi no mu vyo dukora ntitugende nk'imburabwenge. Ntitugende nk'imburabwenge. Turiko turagenda kurangiza. Ijambo rya kabiri ni rya gatatu tugomba kurangiriza ko majambo akomeye mu bintu umuntu akwiye kwirinda, ni bintu umuntu avuga canke yandika. Burya amajambo wandika canke uvuga ashobora kugutera ingorane canke agakomeretsa mugenzi wawe. Ejo bundi abakurikirana amakuru, utwari n'amashinga amateka y'igihugu ca Tanzania yaratanze imihoho. Kubera iki? Akazi aragatakaza kubera amajambo yavuze. Benshi barashobora gutakaza ubugenzi, ugatakaza niyo ugiye gusaba akazi bakakakwima kubera ingene wavuze. Jewe hari ikintu nigishije, iyo ngiye kuremesha umuntu yabuze canke yagize icago, nta majambo menshi mvuga. Kuko murayo uri kuravuga ushobora kwibaza ngo uri kuramuremesha ugasanga wamukomerekeje. Nagiye kuremesha umuntu agwaje umwana mu bitaro. Uwo mwana yari umwana w'umuyabaga afise nk'imyaka 13.
ubu dahera arakuze n'inkumi yaheje universite, hama yaragwariye muri Prince Regent, no yari Prince Louis Gasore, agwaye ingwara y'umutima. Ndiko ndamuremesha uwo mama ndavuga ndi pole yo, pole mama yo, pole yo. Tino kuri Imana idufashe, bavuka yuko bene izi ngwara zidakira. Urumva jewe nariko ndamuremesha kugira mvuga ko Imana idufashe kugira umwana akire. Mugabo sinamenya ko namukomerekeje. Mu nyuma kubera yari umugenzi dutashe arambwira ati shana ukuri wambabaje. Wewe ahubwo aho kumbwira ngo kumpa courage ni wewe umbwira inkuru zuko iyi ngwara idakira. Rero nico gituma bagenzi iyo mugiye ku kiriyo wirinde umenye ivyo uvuga. Wewe urashobora kugenda uri umumama wakubise ko fresher n'umugabo wawe ukabugiye kuraba umuntu yabuze umugabo ugashika aho yicaye hariya mu bandi ugashika yo pole yo mwisi niko bigenda yo ntangorane mugabo nawe ntuzi ko kiriko kiramunigura we mu mutwe wiwe hariho zya ngorane ariko arabona imbere yiwe kubera umugabo yagiye kavuga ati none ko mwisi ariko bigenda we ko mwazananye we ko mufise canke ukagenda kuraba umuntu yabuze umwana wiwe nk'umwana w'imfura murazi ko bikunda gushika umwana akunda cyane ukaca ugenda kubera ufise abana bawukunda bibibaju ukaca mu bujana muramubona babazana ku kiriyo nawe yicurikiye ukaca mushika yo nabo abana bawe bashitse baciye batangura gukina kuko abana murazi ntibamenya ko ari ku kiriyo canke ibyo ntibibaraba batangura gukina uvuga yo pole mama pole yo mwisi niko bigenda bibiri ivuga ko mwisi turi ingenzi n'akavantara iwacu ari mwijuru mugabo nawe ari karavuga ati none we kumbwira ko iwacu ari mwijuru wewe abana bawe ko bagikwiye nibigende cyo kimwe natwe nico gituma ndababwira nti amajambo umuntu avuga arashobora kugutera ingorane ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo urinda akanwa kiwe aziga mu bugingo bwiwe ariko ikirofoke kizoranduka. Hari abantu ageze ahantu hora abantu umenga buguru iradiyo mu kuvuga kavuga ugasanga muri ivyo uri kuravuga harimwo ibibabaza. Akanwa k'igifu kamera inkoni yo gukubita ubwibone bwacu ariko iminwa y'abanyabwenge irabazigama. Tugiye kurangiza rero ugendana n'abandi abana bawe bagendana n'abandi uwo mwubakanye agendana nande yoba ariyo na dahu n'umwanya mwiza kugira ngo uze dusenga Imana twirukane Yonadabu ishobora kuba ari hagati yacu ushobora kuba uri ngaha utakiriye umwami Yesu ibi turiko turavuga nta kintu kinini kigufasha ariko turaguhamagaye ngo uze wakira umwami Yesu ni igihe ciza cyo kwiyumvira twunamika amaso twiyumvira iyumvire fata akanya wiyumvire niwaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndaguhamagaye ndagutumiye mu izina rya Yesu ushike ngaho imbere ushobora kuba ukomeretse mu mutima kubera ibibazo bitandukanye waguyemwo kubera utashoboye kwirinda ikina kiriya nagomba uhaguruke tugusengere kugira ngo muri uyu mwaka w'2022 dutanguye Imana ibandanye kukuja imbere imenye ingene wirinda